Duheruka kubabwira ivy'isoko nkuru ya Bujumbura yahiye ikaba imaze imyaka 11 itarubakwa. Babateguriye ico cigwa bivanye n'iciyumviro Fabrice Manirakiza yari yashikirije umukuru w'igihugu yuko yokubaka iyo soko igatunganywa n'abadiaspora kandi atawanse ko Fabrice ashikiriza iciyumviro nk'ico. Rero amakomantere menshi kuri ico cigwa twakoze kandi harimwo n'abantu batari bake bavyitwayemwo ukutariko. Harimwo abantu batukanye sino bigarukako canke ngo ndabitebeko. Naravuze yuko Fabrice Manirakiza ata kintu na kimwe dupfa. Uyu si umwasi wanje na gatoya. Mugabo hari ibintu biza bije gukora ku nyungu za twese tukavuga duti oya aho ibintu vyategerezwa kugenda uku mu rukundo atakwankana. Voilà. Yohabwa Fabrice ngo bari waryubaka. Okay. Ko yohabwa uwundi ngo bari waryubaka. Okay. Ko yohabwa yindi societe ngo bari yiryubaka. Okay. Kuru muri ivyo nuko ho kwisungwa amategeko. Ico twokwita procédure légale. Ijambo ngomba mvuge niri. Ahantu hari amategeko. Ahantu bafise ingingo bagenderako. Leta igendera ku mategeko. Ibifise amategeko agenga amasoko ya leta. Mbega kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ni isoko leta yotanga? Ego cyane. Igihugu hakurikijwe amategeko mu masoko ya leta hariho principe udategerezwa gusimba. Izo nazo bazita les principes fondamentaux de passation des marchés publics. Leta ifise isoko igomba gutanga igira appel d'offre. Okay, tugomba kubakisha isoko, tugomba kuryubaka kunuku abantu babubatsi canke amasosiyete aze asumisione. Bimaze kuba haca aplikwa za principe canke y'amategeko acashigwa mu ngiro. Principe ya mbere ni principe y'uburinganire bw'abazanye amadosiye canke amasumisiyo. Égalité de traitement des candidats. Kabiri nico bita la liberté d'accès à la commande publique. Ega bose abiyumva babishoboye barafise umwidegemvyo wo gukora ico gikorwa. Cya gatatu ni la transparence des procédures. Ega ico gikorwa kirimwo umuco. Byose rero bikaza gukorwa habayeho ico bita bonne utilisation des fonds publics. Azana ikoreshwa neza ry'amahera ya leta. Nimba ayo mategeko agenga amasoko ya leta ameze uko. Ze bati isoko bari haye Fabrice naryubake. Araryubatse. None amategeko abigenga yakurikijwe. Yubaka ataryubaka. Igikuru nuko hoba habayeho procédure légale. Aho ihiganwa ry'abafise amasosiyete yubaka. Abubaka abafise ubuhinga si Fabrice wenyene. Ico tucumvikaneko. None kubera iki atobihiganwa ry'amasoko canke competition kugira ngo binanirirwe. Fabrice okay bo mugena uko barafise ubushobozi barafise inguvu mugabo amategeko baba yazimije baba yishe. Ibogerageje gutanga amashanse yabo baba babahagaritse baba bazimije bati no mwebwe ni muhore. Ibintu ga yemwe mwumva bibereye. Bo kumbure twumvise Fabrice twokumva abadiaspora. Burya abadiaspora bose amahera bayacisha kuri Fabrice wenyene niwe abubakira. Fabrice ni kubera yo bashigikiwe. Je ibintu ntanziko ndiko ndabishiramwo ariko fukiriye ini procédure légale. Rundi twiga ingendo yo kubahiriza amategeko. Abadiaspora ndabona hariho nabandi bubakira abadiaspora. Harabona umvise bavuga yuko bariko barubaka diaspora city. Nukuvuga cité y'abadiaspora. Fabrice wenyene ariwe muhinga wenyene yubaka mu Burundi. Niwe wenyene rukumbi afise societe mu Burundi yubaka. Ari mumaze igihe mwumva abantu bavuga umugambi witwa diaspora city.
igisagara kidasanzwe turiko twubakira aba diaspora ariko nabo ngaha barimwo giherereye hehe none uyo mugambi mwagiye murumva ku mbuga tuvuga ati tuzohava dutanguza umugambi uherereye hehe ni muraba ahantu mpagaze ni kwibara rye nomero 5 murabona hajya mu biti ni kuri aeroport Melchior Ndadaye hanyuma uwo mugambi nawo uzokorerwa muri iki kibanza kinyene impande yanje aha nyene murabona ngaha iri tongo ni gwacu iri tongo ni rya BMVC hanyuma riri hehe riri muri Miroir ni muri ca gisagara abantu bakunda cyane aba diaspora bakunda cyane abagwiza tunga ngaha bakunda cyane cyo muri Miroir ahantu impande ya aeroport mugabo iri tongo aha tugomba dukoreye projet ya Diaspora City niho haruta handi hose muri Miroir kubera yuko uzova muri autoroute winjira mu nzu yawe no kuvuga umuntu haba kujya kwiburaya ntazokwigera acafura ibyambute yaje ntavyo ngiye ndavuga murabona ko kuva muri ville canke ugiye gufata indege muzovuga ngo indege ngo yansize ngo kubera ngo narimvuye ngo mukanyosha ngo narimvuye ngo mukamenge ngo narimvuye ngo mu buterere ahantu turiko twakorera kubera yuko harutahandi cyane kubera ko ni muri quartier diplomatique bo mu ntunge sindiko ndagira ama publicité ngomvye kubereka yuko hariho nabandi bantu bafise ibikorwa bariko barakora nabo bafise ubuhinga hariho nabandi benshi usanga ntazi hariho nabandi ba engineer benshi usanga ntazi ngomvye kuvuga ngaha sinikindi igihugu kidakurikiza amategeko canke igihugu kitagengwa n'amategeko mu gihugu bakora ibintu byose batisunza amategeko akaba akajagari kora ka mwana wa mama voilà ndamuhaye isoko kubera tuzinanye ayisoko kubera voilà ari mu mugambwe ndamuhaye isoko kubera dusangiye inyungu ivyo rero nivyo bica biza bikubaka akajagari mu gihugu mumbaza muti mbega amareta nkayo arabaho ego cane arabaho bene izo guverinema bazita guverinema anarchique na kajagari ibintu byose bikorwa mu kajagari nta umenya yafashe ingingo usanga igiturire cariraye nta uhanwa muri mwe nayo mareta hakora ingimba ufise inguvu arakurenganya nta witwara urumva yuko abari anarchie barakajagari cyo gituma bazita guverinema anarchique Burundi tudashobora gukwirikiza amategeko agenga gutanga amasoko umva ryaterambere tworishikako gute ubutungane ntaterambere ripfa ryarabayeho ahadakurikizwa amategeko mana yanje ntaterambere ripfa ryarabayeho amahoro mwari muzi ko ibice birenga 70% by'amafaranga yinjira mu kigega cy'igihugu akoreshwa mu masoko ya leta birumvikana rero ko ico gisata ari gisata gihambaye mu buzima bw'igihugu igisata cy'amasoko ya leta ni gisata gihambaye mu gihugu baze rero isoko ryo kubaka isoko nkuru y'igihugu nini c'est un projet immense ni projet nini cyane itegeko inomero 1 agakwego 4 ryo kuwa 29/0 umwaka wa 2018 risubirira itegeko 1 agakwego 1 ryo kuwa 4 ruhuhuma mu mwaka wa 2008 niryo rishinga amategeko agenga amasoko ya leta. Iryo tegeko naryo rikaba rigizwe n'ingingo amajana 367 zivuga ku bijanye n'itangwa, ugusuzuma, ugucungera canke gushira mu ngiro isoko rya leta. Voilà, hari amategeko agenga amasoko ya leta. Nukuvuga ngo amasoko ya leta ntapfa gutangwa uko ariko kose, bategerezwa kuyatanga bisunze amategeko. Amasoko ya leta yo batangwa hisunzwe iki? Voilà, mwumvirize rero ivyisungwa kugira ngo hatangwe isoko kanaka rya leta. Uko riba ringana kose. Baramuzaniye amadosiye. Ndabona yuko ariko arasinya muri signature. Shingidashyo ni apere d'offre. Bo, reka tubandanye. Ibijanye n'amasoko ya leta rero bifise amategeko abigenga kandi bifise n'inzego ziraba yuko nyamategeko yubahirijwe.
Inzego zibiri nizo ziri kwisonga mu gusuzuma no gukurikirana ibijanye n'amasoko ya leta. Izo nazo ni urwego rukurikirana ivy'amasoko, Autorité de régulation des marchés publics, abo nabo bagafatanya n'ubuyobozi bugendura ingene amasoko atangwa, Direction nationale de contrôle des marchés publics. Ingingo ziri mu itegeko ryo gutanga amasoko ya leta zirerekana uburenganzira buri hagati y'abaronka ayo masoko naho rimwe na rimwe amategeko adakurikizwa. Ahubwo si rimwe na rimwe akenshi amategeko ntakurikizwa, kuko aba bantu usanga baratunze sana kubera ibiturire. Nimba hari ahantu hambere huzuye ibiturire ni mu masoko ya leta. Ingingo ya 11 y'iryo tegeko rivuga ko umuntu wese yifuza guhiganirwa isoko rya leta abifitiye uburenganzira. Liberté au marché public. Abifuza guhiganirwa iryo soko bafatwa kumwe kandi amasoko yose ya leta atangwa ku mugaragaro. Voilà, murumva uharuze kuri za principe égalité de traitement des candidats et la transparence, umuco. Muti none intambwe nyamukuru mu itangwa ry'amasoko ya leta nizihe? Intambwe ya mbere ni ukwerekana ibikenewe, détermination des besoins. Intambwe ya kabiri yerekeye ibyayo masoko yisunga. Aho naho ku mwaka inzego zihagarikira leta mu masezerano zirakora indinganizo bafatiye ku masoko azotangwa. Intambwe ya gatatu ariyo ya nyuma ni gutangaza ku mugaragaro ayo masoko, appel d'offre. Aho hasohoka icegeranyo cerekana ibikenewe gukorwa muri iryo soko. Ico gitabo kiba kirimwo icegeranyo c'ivyo bifuza nico bita DAO, nuko haca habaho appel d'offre. Bakavuga bati tugomba kubaka inyubakwa imeze uku nuku. Voilà. Ni muze rero turaba bishoboye. Iyo hibonekeje ko hagiyemo ubusuma, ibihano birafatwa. Uwagirijwe ibiturire arashobora guhanwa n'itegeko mpanavyaha, ariko kandi arahanwa n'itegeko rigenga amasoko ya leta. Ivyo bihano navyo bishobora kuba ibi bikurikira: barashobora kugumana ingwate yatanze mu gihe yariko ararondera isoko. Arashobora gukurwa ku rutonde rw'abahiganirwa amasoko mu kiringo kanaka canke burundu. Bashobora no kwakwa urupapuro rubemerera ko bakwije ibisabwa kugira bahiganira amasoko. Icanyuma, igihano gishobora kuba ico gutanga amahera y'ihadabu. Ivyo vyerekana ko iyo hatabaye umuco canke ukubahiriza amategeko mu itangwa ry'amasoko ya leta bishobora gutuma ubutunzi bw'igihugu buhahonera. Aya mategeko adakurikijwe, ubutunzi bw'igihugu burahagarama, burahayogerera. Twifashishije umwihwezo w'abarabira hafi vy'ubutunzi bw'u Burundi, nk'urongoye ikigo Parsem, kubwiwe abona ko amasoko rusangi menshi atangirwa mu kinyegero. Atangirwa mu kinyegero, mu gifuri, atawuzi ivyo bahagazeko. Voilà. Giturire no gutoneshwa kw'igice kimwe mu bantu benshi bahiganirwa amasoko ari byo biza mu mvo nyamukuru. Turire no gutonesha. Voilà. Aka kantu nagomba mukumve neza. None ndababaze, hamwe iri soko boritanga bakariha Fabrice ata mahiganwa baye, ata appel d'offre yabaye, byukuri ngaha niko barugutoneshwa kumvo zimwe n'izindi tutazi, mbure kubera azinanye n'abategetsi bakomakomeye. Niwe ategerezwa kubaka iryo soko, point, nta kindi. Ono discute pas. Ibaye iki? Favoritisme. Voilà, kundwa kazwa ivyo vyishe igihugu. Faustin Ndikumana aratanga karorero k'amabarabara abomagurika ata misi aramara yubatswe, akibaza nimba haba hahawe isoko ababishoboye. Bazi bati duhaye isoko naka tuzokura kwaya. Voilà. Ayo bagaca bakubita kuw'inyuma, hagira bati biragomba bisigare birahomagurika bahejeje. Ivyo ntibituraba. Gervais Rufyikiri nawe yigeze kubicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu rwandiko yasohoye mu mwaka w'ibihumbi 2014 ku vyerekeye igiturire mu Burundi, yarerekanye bumwe mu buryo bukoreshwa mu kunyuruza amatungo ya leta biciye mu masoko nyene ya leta. Nico gituma tuvuga tuti bahungu. Ibi bintu birakwiye kuja mu muco bikitondegwa neza. Kuko icyatumye bagira ibi, okay, ngo rigomba ryubakwe na naka
kome bagatera bati ivyo bintu nta muco urimwo, bakabihagarika bakavuga bati okay, tugomba tubihe Fabrice. Bivugwa yuko Fabrice nawe afitaniye ubumwe bukomeye n'abategetsi bo hejuru. Murumva ico bisigura? Yerekana ivyikoreshwa z'inyandiko zo gutanga isoko, usage de clauses exclusives dans les dossiers d'appel d'offres, biheza bigatuma hariho abaca bakumigwa mu itangwa ry'isoko. Abandi bagombe bagira bati okay, natwebwe basha twari gushiramwo soumission. Biba bihagaze ngaho, wewe ntugeza ngo urashiramwo. Abategetsi batakuzi yayatira hariya. Aranatanga akarorero k'ingene vyibonekeje mu isoko ryo kubaka ibarabara agace ka Bujumbura Nyamitanga. Kugira ngo igihugu ntikigume gihombera mu masoko atangwa hatabayemo umuco, muri Parsem basaba ko urwego rwa leta rukurikirana ivy'amasoko rwoza ruragira ubugenduzi audit mu gifaransa buri mwaka. Ku bwabo kandi honashingwa uwundi mugwi w'ubugenduzi wigenga woza uratohoza ingene amasoko yatanzwe, hama bagashikiriza icegeranyo ku nzego zibijejwe. Reka na jewe ngarukirize ngaha bantu b'Imana, mvuze ibi bintu vy'isoko nkuru ya Bujumbura, ibi bintu vyo gutanga iri soko zibira kumfata nabi, antuka gira ibi nibi voilà, ise jewe nta kintu dupfa, ni hakurikizwe amategeko. Aravuze ngo Fabrice ni wategerezwa kuryubaka, voilà. Murumva hagiyemwo inguvu ndi bashizwe ku ruhande. Gomvye gukoresha iki? Inguvu. Amategeko turayishe. We uri kuravuga ivyo canke uri kurashigikira ivyo, ndakurondera akazi ukarenganywa, ntuzovuga ijambo na rimwe. Ikintu cose uzorenganywa ko ntuzovuge, kuko niwe washigikiye ko amategeko apfa. Niwe wahamvye amategeko. Yuko arabaca bavuga ngo ivyo vy'amategeko uzana navyo nibiki. Are twebwe tupfa kubona inzu yubatswe, hagombe habe blanchiment d'argent, bagombe bakoresha amafaranga acafuye, ntaco bibabwiye. Benshi ndazi yuko batarakurikirana iki kiganiro cashikirijwe n'uyu muhinga Leonce Ndikumana, umuhinga mu vy'ubutunzi. Tangara mwumvise ivyo yavuze. Ndazi yuko tabenshi baracumva kuko yagishikirije mu rurimi rw'igifaransa, ntaho ndacumva mu rurimi rw'ikirundi. Ariko mw'ishure ry'abarundi bose tuzogihindura tugishire mu kirundi mucumve neza. N'ahantu kiri mu kirundi arakiduha gisanga henshi, kuko ivyo yavuze ibintu bikomeye cyane. Kukuntu amafaranga y'ibihugu vya Afrika anyikira mu bihugu bitunze kandi atwawe nande n'abategetsi. Hariho ibintu bagomba guhisha abanyagihugu batagomba yuko bavyumva. Voilà, dufata umwanya muremure mugabo ico cigwa mucumve mu kirundi. Subiremwo, Fabrice Manirakiza jewe sindamwanga, nta nico dupfa, mugabo amategeko akurikizwa. Iryo soko vyaciye muri procedure legale, d'accord, mugabo aryubatse ku nguvu. Nyene tuzogira duti none akaruta kandi karakamira. Ushigikiwe n'intare aravoma. Ivyo niyo migani zoca dukoresha. Ngeze ngaha ibi ndabivuze mu rukundo, nta gwanko rurimwo, ntawe nanka. Tama tubana yahora avuga ngo uwanka abandi ndamugaya. Cyo no kwankira Fabrice Manirakiza. Voilà, nugwaruka nkanje amategeko aremereye nk'amabuye. Iryo tegeko ryoshigikira Fabrice ntirishigikire uwundi, ryo bari itegeko rimeze gute? Itegeko ni itegeko ryubahirizwa kuri bose. Se turirinda rero guswatanisha ibintu, gukora ibintu tubanje kurenga amategeko, kuko uheza kurenga amategeko wewe nyene, ayo mategeko nawe hakagera igihe ukazorenganywa, amategeko akarengwa. Voilà, aho ni ucu bitahura rero. Akarorero murakazi, sinokwirirwa ndakagarukako. Ibuke kugira subscribe, jeme na partage. Mufyonde no kuri kakazogera ahasigaye. Reka twibanaririze gwa rugendo rwacu maze
tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Igikiriho nyangwa ry'amategeko, umunsi umwe uzorenganywa, amategeko acaho nyangwa, kicigwa uzoca ukirondera usubire ucumvirize. Vuga yuko ibintu vyokorwa hisunzwe amategeko.